Shalom shalom abakunzi b'imigisha Rhapsodie des réalités, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 ukwezi k'umunani umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi, ukuduzwa kw'ishengero n'ukuri kandi kuri hafi. Turasoma mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 15 ku murongo wa 51. Ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohinduka. Ukutizera canke ukwizera uko ariko kose vyoba bihindura iki? Nta na kimwe. Ukuri ntigushingiye ku vyiyumviro vy'abantu, ahubwo gushingiye ku ijambo ry'Imana. Twaba twaryemera canke tutaryemera, ijambo ry'Imana riratomoye. Kuduzwa kw'ishengero kuzoba kandi ni vuba cane. Intumwa Pawulo avuga ko ari ibanga mu ryambere mu Bikorinto igice ca 15 nkuko twabisomye. Si bose bazopfa, ariko bose bazohinduka. Abapfuye bari muri Kristo bazozuka ubwa mbere, hanyuma bazoba bakiri bazima nabo bazohinduka. Pawulo arabisigura neza muri Tesalonike ati kuko umwami ubwiwe. Pawulo arabisigura neza muri Tesalonike ati kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoja duteruranwa nawo mu bicu dusanganirira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Tuzotwagwa kugira ngo dusanganire umwami mu bicu. Abapfiriye muri Kristo ntibazimiye, bazogira uruhara muri ico gihe c'icubahiro. Ibi si iciyumviro gishasha canke icizigiro kitagira ishinga, ni umushinge w'ukwizera kwa Gikristo. Pawulo avuga neza ko nimba bapfuye batazozuka, ukwizera kwacu kuba ari ubusa. Ariko Kristo yarazutse, kandi kubera ko ari muzima, ico ni icizigiro c'ukuri. Ntimukemere ko ivyiyumviro binyuranye n'ukuri bibayobora, canke ngo mwumve abahakana ko ishengero ritazoduzwa. Umwami Yesu ntazogaruka gusa, azoza vuba. Igihe cose inzambi irashobora kuvuga, ijwi ry'umumarayika mukuru rizokumvikana, kandi tuzotwagwa. Iki nico cizigiro cacu c'umuhezagiro. Mugumize ukwambugwa kw'ishengero mu vyiyumviro vyanyu, mwitegure kandi munezerwe kubera ukuri kudakekeranywa nk'uko kwegerejwe. Twaje muri ca kabiri c'isengesho. Data wa twese wo mw'ijuru, ndagushimira kubera ukuri kudakekeranywe kw'ijambo ryawe. Umutima wanje uranezerewe kubera ukuri kugaruka kwa Kristo kwegereje. Nico gituma mbaho mfise icizigiro, ukwizera n'amahoro, nziko nzotwagwa kugira ngo nsanganire mu kirere. Nguma nshikamye ntanyiganyiga kandi nuzuye umunezero. Mbaho ku bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe, mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.